icambere si Chris NDIKUMANA yamutumye ngo muvuge eske numuvugizi wakanguka Chris NellyNat numuvugizi wa Chris NDIKUMANA ashobora kuba mufana arashobora kuba akunda kanguka ni bimwe rero urya nikirofa nkabirya birofa bindi NellyNat nikijuju ikirofa nk'ivyo birofa bindi arafeking ubuzima kango vemuso abari umuntu yamusororeye hariya anye yayimusororeye hariya akaca yigira ngo afise amahera my dear nta mahera ufise icya kabiri naco jewe ngira ndagusomere muri envelope yuguruye sishaka gutukana nka wewe jewe ubustar natanguye kuba umustar utaramanuka ibujumbura je natanguye ubustar my dear wowe ukiri ruguru hariya mu minyaganyaga utariyumvira kumanuka ibujumbura wewe urumva ushaka kunsirimukira ko NellyNat wowe je sindi ba Cici sindi ba Darlene hariya uri kuratuka sindi ba Mona Warda urumva sindi bo umenyereye kuzuriteranya ku bantu bose atanu umugenzi n'umugisigaranye ata muntu numwe mu gihuzu usigaranye uri wenyene nk'agati kikokora mu mazi wewe avuga ngo ibigore vyahukanye wewe ufise amaraso nk'ayigihere nta n'umuhungu numwe akubaza ati can you marry me agupropose urukundo n'umunsi umwe uri nk'igihere abahungu bose barakwanka urashisha mu bahungu bose nta numwe agukunda genda basugira iyo mariage nawe ucu divorce basi nkabatwebwe tubirabe none ijambo ry'Imana rivuga yuko naho wovugishwa mu ndimi gute naho wakoresha ibitangaza gute udafise urukundo imbere y'Imana byose n'impfagusa iryo jambo abakizo ntaryo munzi kubera ki mudakundana kubera ki abantu bapfuye mutumva impuwe wiyumvira tugiye aba papa wanje yapfuye canke mama wanje canke abana banje canke abavukanye banje bapfuye no vyifatamo gute muca muvuga ngo basi ngo iho baguma muhira ngo nubundi bari gupfa ngo urupfungwaga what ivyo ni biki none nshigikire jewe ibintu nk'ivyo vy'ibijuju kubera ki mutagira impuwe abantu kubera ki abakizo mutagira impuwe vraiment none mwumva muteko muratukisha y'Imana bariko batukisha Imana Chris NDIKUMANA nafate arungika amahera ndazi ntari ngaha narungika amafaranga bagire bije bafasha abantu n'abamazi naho bazosanga bahejeje guhamba peut-être basavye de n'ahantu peut-être n'abantu babafashije baragurana ingurane mu mabanki canke hehe babasubize bongere babafashe biboneka kandi bagire en public twese tubibone sivyo Chris NDIKUMANA yovuga ngo umukozi w'Imana yatumwe n'Imana n'ubu nongere ndabisubiremo akora ibitangaza muri ivyo bitangaza abantu bagafira mu nani mu masengesho bagiyemo muri ETS bagafa abandi bagakomereka uri kurumva gushika isaha tuvugana ntaca ari karabafasha jewe barandondeye hari umuryango ejo wandondeye jewe babuze abantu batatu babuze mama n'abana babiri urumva baremesheje none bimazika atakoze ibikorwa Chris NDIKUMANA abazungu bamuha amahera menshi cyane urumva yakanguka nta mahera abuze yogwaza barya anyi bari mu bitara akabafasha ababuze nabo akabahambisha nk'ubejo bari muri stress ingene bazohamba ejo urumva n'isanduku ntibarayironka ariko kuva mu gitondo twavuga n'isanduku ntibari bwaronka amahera y'isanduku uriko no urumva comment c'est dommage none noca numa je mfise impuhwe uriko no ndi umuvyeyi ndumva kubura abana igikomere gihari ndumva kubura umugore uriko no umumama agafa umugabo agasigara wenyene n'abana baragiye ngo bari gusenga abo bantu bariko bafasha n'abamiziruma no bisanduku niyo baza kuyigura no musi ku mugora babemere ko babagura isanduku ibi nibiki none mukaca muvugira abantu abakizwa ngo murakitije ngo mudashaka kugira n'impuwe z'abantu babuze no kuri kw'Imana nta mahera bararonka yo kugura isanduku buke ubu rero dufate ko bimukiye mu idini rya Islam ubugira abashehe hako nobu mukizwa gutyo notuma mbo mu mizirumane jewe uri kunomba aba miziruma vraiment barasumba bakizwa incuri igihumbi nta mu miziruma ashaka kubura isanduku nahagiye hose baramuterera nta mu miziruma ashobora hoho reka je ndababaza nuko nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic cyangwa ndabwira ko ari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'umwete mugano w'abantu nuko another day another vibe ubwira ko no munsi vibe yacu irarenze abantu b'Imana bwira mugenzi wabwire mugenzi wiwe bashobore gufata agatebe
dushobore kwicara dushobore kumviriza exclusive interview. Iyo ndabwiye ko ari exclusive interview mumenya ko ibintu biba bimeze gutya nuko new look new fashion see the outfit amahera nime COCO welcome again. Thank you Kent. COCO nijwi wahinduye urabona ukuntu berewe. Merci beaucoup. Ukiva muhira n'abantu bangaye bakubwiye kuberewe benshi vraiment. Wow. Mugabo bimbwiye bose n'abagabo nta mugore yigeze ambwira ko mbere bagize jaruza abagore benshi n'abagabo n'abahungu babimbwiye. Abakobwa na jaruzi birajana. Oya sheri wanje ntafuha arabizi ko iyo aberewe umuntu ndamubwira ati sheri nukuri bantu b'Imana mugerageje kumuraba nuko ndamutse akunzi wa COCO Empire ndagwikaze narinda nakunyotewe cyane ndabibutsa ko aje mu modoka izimvye aje muri V8 niyo mpamvu mwana agapo ari klima ndibaraguze uribaraguze nyene. Yes, bonjour et bon après-midi kuri COCO Empire. Mameze neza. Je meze neza cyane. Ariko harashushe nyene. Ya ariko ifoko tuba muri ubushuhe nabwo nyene turabukeneye mu mubiri. Wow. Yeah. Nuko COCO mbasa comment tutarinze kurandira it's a big yuko twabonye ikiganiro twaheruka gushikiriza benshi baragize ico bifugako ariko mbashaka kumenya kuri wewe rero nubwo benshi bagiye barabwira ico babivuze ko bye bitandukanye feedback kuri wewe nyuma yo gusohora ikigani uvuga témoignage y'umwe mu bakozi b'Imana baheruka gukora igikorane hano mu gihugu cy'u Burundi ndavuga Chris NDIKUMANA. Feedback za kijya kiganiro nyuma yaho wasohoye umwe mu butumwa bw'ivyo washoboye kumurotako bw'ivyo washoboye kubona bikaba byari byegeranye cyangwa ibimatanye na cyane n'ivyace biba nyuma y'igikorane turashaka kumenya wavyakiriye gute feedback zagenze gute? Okay, ibintu bimeze uko feedback je ndazimenyereye iyo nkoze ku bandi bakozi b'Imana byitwa ko ari abakozi b'Imana ntibantera amabuye ariko nihenze nkakora kuri Chris NDIKUMANA amabuye ebana mba ndabizi mba nariyakiriye mu ncamake. Hariho abavyumva bakavuga ati COCO courage nararonse amapere menshi bambwira ati courage COCO natwe turamaze no mu makommentaire sinzi ko mwage murabibona. Hariho abavuze ati 2023 Imana yaravyerekanye ko Chris NDIKUMANA adakorera Imana ubundi akavuga ati nukuri Imana iramaze kwerekana ko ari inzoka nanje narabibonye uko nyene. Donc abandi bakavuga ati COCO wewe uci rubanza nkande urya n'umukozi w'Imana ati wowe ntumushobora ubanze gufasha abantu izo mpeta wambaye kwanza reka ndabereke tukiraho uranze buke hari ubumwe mu butumwa nuvuga bwasubiye kugira ingufu cyane ubwo benshi bagumye bagaruka ko baravuze ko nawe ushobora kuba uri umwe mu bakora mu isi y'umwijima ndavuga systeme ya Illuminati systeme y'ubu Freemason ko ari byo bintu nawe ukoreramo ati wanashima guteri gushobora kumenya yuko waravuze yuko icyo no kwita amabala ama couleur amakala ya Illuminati ati wayamenye gute ati muze muraba ujya mugori niba impeta yambara ati nawe nyene birimwo yama ati hari yimwe ifisemwo couleur ati gomba gusa ntajya amabara turashaka kutugira je nibaza ko ari bavuze ya Pierre. Sawa jewe na bijuteri ndabiguriramo muri ville je kuva kera nambara amabiju kandi umugore w'umusirimu w'umutaoneri yambara biju umugore w'umutaoneri yakiriye yambara biju je biju ni kuva kera twambara ama or mugakoma ama or atagezweho kandi uba onyazimvye cyane umuntu ashiye yambara marja y'Iburaya zose n'iziburaya n'izindi zatakaye zose nibi byose n'iby'iburaya murabibona mugabo kuri akunda kuvaje murumva izo je ndagenda nkigura muri bijuteri babikuye Iburaya abantu bazi b'abataoneri baca baziboneza ibage n'amantu nze n'amagourmet murabibona abantu b'abataoneri barashize kifoto isaha wigeze kuba wambaye ico gihe bashaka ifoto uri kumwe n'umuzungu mu ndege batavuga ati wari uvuye gusinya amasezerano nawe ati aha nicyo ndashaka kumenya twa tuvuye Dubai. Wow. Uri kurumva muri vacances yari umusheri wanje. Wow. Uri kurumva rero iyo bavuze ngo umuntu no mu Illuminati ngo kubera amabage jewe zizinya
hari ikintu abantu batazi urashaka kugura vya bibage vyo mwibarabara bisanzwe vya bindi vy'ivyuma bisanzwe kirya urashaka kukigura ukacatura bakagihamurira ko ibintu nka kurya aba fake prophet apostles babigenza uri kurumva babihamurirako naho n'impunzu wambaye ari abantu bagenda muri barazihamurirako bakayivugira ko ibintu yes uri kurumva mugaje ndagenda nkabigura hanyuma nkiyambarira yes so benshi barambwiye COCO tuzokwica COCO wewe ugiye kubona ibara tuzogufungisha mu mpimba COCO Imana izoguhana COCO wambwakazi we wabiki babandi b'abakristo bakanguka genda murabe ibitusi genda murabe ibitusi ariko bashobora kuba bashavuye twarabonye icisha ubutumwa ku mapazi bavuga ati ibintu vyanje yaba imiduga yaba amashop uvuga ko azoturira uvuga ko azokora ikintu cyose ati azohangana n'Imana yanje kubera iki kuvuga ry'amajambo kuri COCO dufate ko wowe watinye abantu nibijuju bazi impamvu ari bijuju abantu bakunda gufana nongeye kubisubiramo babakizwa bigira ngo barakijije abapagani sivyo nibijuju kubera uri kurafana umuntu ntukoresha ubwenge bwa analize ukore analize y'uwawe toujours ugwa mu kintu c'ikinogo wow bizimwa ariko aratanga amabizu bantu bima ariko aransa amazuri ya muntu alors gufana ntivyari bibi ariko wari wavugiye ku muntu wabo none baraturira ibyo banaje baraza banturire bavuze ko bazonyica bazomfungisha mu mpimba ngo rindira ngo ngurabe gashopo ka desa ngo bazogaturira umuntu yiyemera kente je ndasenga none ibi byose je bavuga bavuga wowe ntuja gusenga je mu nzu yanje niho Imana isanga kandi kankorera abo birirwa barasenga Imana ikanyishura nabo ntibishure birirwa mu masengero birirwa bumviriza za kanguka ngo zibatabare jewe sinizere muri kanguka nizeye Imana yo mwijuru kandi hori zikantabara ikangirira neza ku munsi uriko uratubwira ibintu bikomeye ariko COCO mbashaka kumenya wiyumva gute uri kurabona bumwe mu butumwa washikirije hari abantu hari igitero cagurutse kiriko kigerageza kukwereka yuko kuba wubahutse umukozi w'Imana Kristo NDIKUMANA hari ibintu bigiye kukubako iyo waje kuri izi mbuga d'abord uriyakira kuko nta kintu na kimwe nzokora kugira abantu bose bankunde nta muntu numwe akora ikintu ngo abantu bose bakoma amashi naho kiba ari ciza gute abantu hariho abakoma amashi n'abagutera ivyondo sivyo ivyo byo dutegereza kubibamwo utegereza kuvuga ati iki kiganiro ngiye kugitanga mugabo si bose kinezereza kandi abantu bimvuga kuri rero nka jewe je murazi ko ntigirisha kandi murazi ko ntahubuka jewe mbanza kugira analize y'ikintu ndashaka kurara ntaryamye 2 jours 3 jours ndara ku kintu kimwe kugira nje gutanga produit fini atabubeshirimo bansurabe yes kugira simbeshira umuntu urumva kuko birahanwa n'amategeko ariko mu mwanya nzanye iby'iwanje kandi nagize ko analize nkongera nkerekwa naho benshi nabonye ngo wowe ngo bakwerekwa gute ngo wambaye izo bag ukamenga Imana irabira mu mabagi ngo nivyo baho ko werekwa that is fine ntaco uri kunomva mu giconzi je Imana yashizemo ndakizi nta mwana w'umuntu n'umwe ashobora kukinkuramo kugira ndabivuge rero kurya nugurura indome sivyo ni kubera yerekwa ryaje kabiri kandi abona bibwiye abakozi bana bambwiye ati COCO salut sana ivyo bintu twebwe Imana yarabitweretse depuis none raba no mu makomantere hari Imana yavyeretse byose none mushaka umuntu fate mvugire satani jewe ega Imana yobimbaza kubera ko Imana yabinyeretse ariko COCO tukiraho twarabonye ubutumwa bwa bamwe bariko baravuga bati ivyo ushoboye kurota mu 2020 ati hari abagiye barabirota 2023 abandi 2020 n'ubu bakibirota ariko nticyabujije yuko umukozi w'Imana Kristo NDIKUMANA abandanye akora ibitangaza linda ndababwire abantu bafite inata n'indoto nabo bakizoburofa bavuga ngo barakije buzuyemo ibibi ari abantu b'abarozi uri kurumva abantu birirwa basambana abantu birirwa mu vyaha
uri kurumva abantu batagira ubuntu atarukundo bafise uri kurumva nibo bavuga ivyo bintu uti kubera iki n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo nkunda ndamwerekera mu ndoto iryo jambo naryo turifute je ndazi ingene nerekwa je n'abakozi b'Imana batandukanye mpora ndabereka ko nkababwira barabizi nkababwira ati umukozi w'Imana kandi wavure umukozi w'Imana wavure Imana yanyeretse kuno irabe Imana yanyeretse kuno wicunge cyangwa ugasanga n'ibindi vyiza nkabimubwira abanzi baranzi sinkeneye yuko abantu baza je ngo bamfane ngo ivyo mvuga byose kutamfana n'uburenganzira bwabo reka nce nshimira n'abankunda bamfana bakunda ibiganiro by'iwanje bavuga ati koko courage ivyo twese turabizi urumva unya n'ijambo ry'Imana riravuga ati mu myaka y'imperuka mu bihe by'imperuka hazoza bigira abavugishwa n'Imana none si Kristo wenyene benshi tuguma tubabona uri kurumva benshi batandukanye kandi no ngaha bariyo none umuntu areke kuvuga ibintu bihari nagira umuntu arabivuga kugira abantu bicungere gute Kristo NDIKUMANA yovuga ngo umukozi w'Imana yatumwe n'Imana n'ubu nongere ndabisubiremo akora ibitangaza muri ivyo bitangaza abantu bagapfira mu masengesho bagiyemo muri ETS bagapfa abandi bagakomereka uri kurumva gushika isaha tuvugana ntaco ariko arabafasha jewe barandondeye hari umuryango ejo wandondeye jewe babuze abantu batatu babuze mama n'abana babiri urumva je ndaraba bakizwa ivyo bintu mungira ngo murakijijwe muvuga ngo none ngo barapfuye ngo no muhira bari gupfirayo bari ko mwebwe mutapfuye nta kintu cambabaje nk'ico kenshi uri kurumva ejo nararize narahuye n'abo bantu barambwira ati koko turababaye bazohamba ejo vendredi uri kurumva kubera iki gucishira abantu aba umugore na mama abambe mama n'abana babiri umuryango bahasigaye papa wenyene cumbwira igikomere uwo mugabo asigaranye vyitwa yuko umuryango we bagiye gusenga Imana bakaca bafirayo nta bufasha n'abantu bakenye uri kurumva n'abantu bakenye nta bufasha n'umwe kangukira kirakora irikirafasha hariho abagore mu bitaro hariya uri kurumva sinzi ko wumvise ingene baremesha warumvise irya ntuzi ariko arabaremesha audio ararapura karapa ngurumva umengo n'amatangazo yo kubika baravuga bukebuke ariko yarabaremesheje none bimazika atakoze ibikorwa yiwe Kristo NDIKUMANA abazungu bamuha amahera menshi cyane urumva yakanguka nta mahera abuze yogwaza barya anyi bari mu bitaro akabafasha ababuze nabo akabahambisha nk'ubejo bari muri stress ingene bazohamba ejo urumva n'isanduku ntibarayironka ariko kuva mu gitondo twavuga n'isanduku ntibari bwaronka amahera y'isanduku uriko urumva comment c'est dommage none noca numa je mfise impuhwe uriko urumva ndi umuvyeyi ndumva kubura abana igikomere gihari ndumva kubura umugore uriko urumva umumama agapfa umugabo agasigara wenyene n'abana baragiye ngo bari gusenga ariko twibukanye ko umukozi w'Imana Kristo NDIKUMANA yarashoboye kurungika audio ahumuriza irya ni humure urumva rero umengo ababwira uramaze kumviza ubutumwa atanga 5 heures du matin avuga nka bwa butumwa atanga bw'iminota 5 bwa 5 heures du matin ngurumva ngo ndabahojeje rero ngo rero ariko koko yari kuba pause rijya n'ijwi ry'umukozi w'Imana bararyumva rikabafasha yarababwiye ibintu by'ihumure utumendira wangu oh my god ntubona kenshi kubera iki igihe cyose koko tukiraho kubera iki ufata ukandika ngo aba bakizwa bariko barantuka ngo barutwa n'abamizirima tutazi ngo bariko bafasha abo bantu bariko bafasha n'abamizirima no bisanduku niyo baza kuyigura no musi ku mugora babemere ko babagura isanduku ibi nibiki none mukaca muvugira abantu abakizwa ngo murakitije ngo mudashaka kugira n'impuwe z'abantu babuze no kuri kw'Imana nta mahera bararonka yo kugura isanduku buke ubu rero dufate ko bimukiye mu idini rya Islam ubugira abashehe hako nobu umukizwa gutyo notuma mbo mu mizirumane jewe uri kunomba abamiziruma vraiment barasumba abakizwa inshuro igihumbi nta mu miziruma ashaka kubura isanduku nahagiye hose baramuterera nta mu miziruma ashobora
hoho reka je ndababaza kubona ngo bari bavuye mu mpwemu Yesu yabagendereye mpwemu yera yabagendereye bakaca bava muri etesi basugumana mpaka baragahonyoranako uri kurumva ari abantu b'Imana vyitwa abo nyene bariko barantuka abantu bitwa yuko buze mpwemu yera what is that ariko nisanganya byarashitse bari baryohewe no muri boîte abantu basohotse baborewe nta numwe aca ku wundi uriko basohoka n'indero buke kandi muri boîte bavuga yuko haba hari amashitani babateramanye n'amashitani none ahantu bari bateramanye na mpwemu yera abamarayika bari bazungurutse barya abantu bose gute bavuye basunikana bagahonyoranako mpaka abantu bagakomereka abandi bagafa abo bampwemu yera bari bampwemu yera bibipfamatwi bari bampwemu yera by'ibigugu ibimpwemu yera by'ibimarayika bipfuye bari bampwemu yera bari bamarayika bahe nabo tuzi abo twumva bo mwijuru ni mpwemu yera ya ni bamarayika nyabaki iyo nivuge rero ko araba bamarayika b'abadayimoni barabadayimoni bateramanye hage mukantera amabuye nimureke nivugire n'abavuga bivugire bandi abariko baraduteza bamaramaza Imana yabo kubona ari abamizuruma vraiment bariko bafasha imiryango yabuze kandi bapfuye bagiye kumviza ijambo ry'Imana barashobora kuba bamaramaza Imana for the first tubanze tubashimire reka ahubwo mbanze ndemesha abantu babuze urumva nukuri bantu b'Imana nukuri ndabaremesheje Imana yo mwijuru ibatabare ibaho kwihangana nta muntu numwe yoronka ijambo yobaremesha abagwariye mu bitaro muri Rwakarede abagwariye muri hôpital imiti abagwariye hehe bahuye niyo sangaye nukuri Imana ibafashe mukire yongere baronse n'uburyo bwo guhamba abantu banyu ibaronse n'uburyo bwo kubagwaza nta kindi mbona je no shobora kubafasha c'est dommage abamizirima namwe ko mubikora neza Imana ibahezagire tuzohava dusanga bakizwa bagiye mu murira abamizirima aribo bagiye mu ijuru aho uraciye urubanza oya icyo sindacemera arashobora kuba yamufashije nibisanzwe je narabaye mu mamizirima je narabwe ko nabaye mu mizirima abapastori baranyima amakaye bakanyima uniforme nciga muri primaire abamizirima nibo banyigishije jewe uri kurumva nibo banyigishije abapastori bari ngaho abakozi b'Imana bari ngaho n'ubu rero ejo byarambabaje ndavuga ati no ijambo ry'Imana rivuga yuko naho wovugishwa mu ndimi gute naho wakoresha ibitangaza gute udafise urukundo imbere y'Imana byose n'imfagusa iryo jambo abakizwa ntaryo munzi kubera ko mudakundana kubera ko abantu bapfuye mutumva impuhwe wiyumvira tugiye aba papa wanje yapfuye canke mama wanje canke abana banje canke abavukanye banje bapfuye no vyifatamo gute muca muvuga ngo basi ngo iho baguma muhira ngo nubundi bari gupfa ngo urupfu ngo what ivyo nibiki none nshigikire jewe ibintu nk'ivyo by'ibijuju kubera ko mutagira impuhwe abantu kubera ko abakizo mutagira impuhwe vraiment none mwumva muteko muratukisha y'Imana bariko batukisha Imana Kristo NDIKUMANA nafate arungika amahera ndazi ntari ngaha narungika amafaranga bagire bije bafasha abantu n'abamazi naho bazosanga bahejeje guhamba peut-être basavye n'ahantu peut-être n'abantu babafashije baragurana ingurane mu mabanki canke hehe babasubize bongere babafashe biboneka kandi bagire en public twese tubibone sivyo bifata umurongo basi nyimba ikosa ryarahabaye nyimba accident yarahabaye reka ndabifate guyo mugabo yahabaye bavuye hehe no ku kazi ufise assurance ugafa assurance isigarira kuvuza none Kristo NDIKUMANA akora bijya bikorane byose ata assurance de vie afise nta assurance ufise fasha abanyagihugu kandi rero bikibabaje n'abakene bajya bose bamerewe kujya n'abakene bamwe bagenda gusaba Imana ngo ibatabari ibakure mu butindi ibaha amafaranga ni bimwe n'abandi ababwira udasenga utumviriza kankwe cyata ataja mu bikorane akigumira muhira cyadatonda mu masengero ya minsi yose Imana ntimuhezagi abakizo mwari mukwiye kugira ubwenge naho muntuka Imana nishaka guhezagira umuntu muri vide uranondera amahera ukagira uko nta na rimwe amahera akoroka avuye mu ijuru uratravaya ukongera ugatravaya ugasweta ukagira iyasho kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakage ivyo bitangaza mushaka ngo bize byagusa for free Imana si umupfumu Imana ikora nk'Imana nyene ntabwo ikora nk'ikintu c'ikijuju no il faut travailler
nuko mbashaka kumenya hambavu y'ivyo vyose twarashoboye kubona umwe mu basanzwe bakurikirana hafi ino entertainment yacu ndavuga NellyNat yarashoboye kwandika amajambo akomeye cyane yaravuze ati ndugure twamugina kutabivuze avant y'igikorane my dear nari narakwemeye promotion kuri fucking money wari wemeye kuzoriha wari wemeye kuzoriha ndabihevye nta kintu cawe zo posting bivuze ngo hari ibintu mwari mwavuganye ndacabandanye yabandanye avuga ati ribaye ijya kabiri umugira ko des attaques ibi bigore vy'ibirara vyatawe n'abagabo biza kuri YouTube bishaka kuba ibistar ngo vye aba diaspora muzofuko ndashaka kumenya tukiraho arasega gutukana barabitubujije buke ariko tukiraho koko wavuze byinshi ukibona buno butumwa NellyNat yashoboye gucisha kuri wewe wavyakiriye gute mu gihe tumva ko mwari musanzwe muri umwe mu nshuti mwari musanzwe musangiye akabisi n'agahiye gushika yakontera umukoshi kenzi nta mugenzi je n'umwe mfise ico n'icambere cyo kandi barabizi je nta mugenzi n'umwe mfise ariko bimwe mu byo twashoboye kubona nuko je ndasigura je nta kibazo yaravuze ko hari na deal mwari mufitani ari na mpamvu ya cancel je ndasigura one by one reka nicare neza icambere si Chris NDIKUMANA yamutumye ngo muvuge eske n'umuvugizi wa kanguka Chris NellyNat n'umuvugizi wa Chris NDIKUMANA ashobora kuba mufana arashobora kuba akunda kanguka ni bimwe rero urya n'ikirofa nkabirya birofa bindi NellyNat n'ikijuju ikirofa nk'ivyo birofa bindi ifana urumva icambere reka duhere kuri ayo mahera yavuze ntiyavuze yariyo oya je murazi ko ntazi kubesha kandi je sinigira brand urumva kigira brand ata brand agira urumva brand y'ibitutsi icambere murazi ndiko ndakina film murazi ngira ndayisohore ntegeza kurondera abantu bayi promoting NellyNat namushize mu bandi sisaba promoter benshi bategeza kuyipromoting NellyNat namubwiye ati Nelly urashobora kwa dusanze tuzinanye mugasi umugenzi urashobora ndagushe mu bandi ba promoter umpromotingire film nzokugurira ifana ngo none koko ngo mpa ngo vemuso zingaye ndavuga nta vya vemuso NellyNat ariko aragusaba vemuso wenyene yego cyo nawubwira umvirize jewe nshaka nzogusororere gusa bisanzwe ngo no basi we ni wivugire aho ndi mukuri kwa hera na hera urumva je sinzi kwigirisha cyo nawubwira nzoguha 200,000 200,000 ni fucking money buke amafaranga ibihumbi ijana amajana abiri y'amarundi yego ntiyavuze A na B yavuze ati okay ndavyemeye sawa ndambwira hingere baheze kwiteranya nzoca ndakurondera nkuko nzorondera n'abandi bose twavuganye kuko bose ntibanganya amahera hariho nagura ifana hariho nagura vemuso hariho nzogurira amusteri byagutyo urabibona none ifana ya 200,000 sivyo tuvuganisha kure utwo n'udufucking money ntitwacirira ni namubwiye ati mfasha sawa ambwirira vemuso ndamubwira nta vemuso je ndagusorora ayo mahera ni make kenzi ariko we yavuze ko yari yarakwemereye promotion ngo kubu fucking money 200,000 n'ubu fucking money izisa wo yaguhawe ntaco wo yakoze isa ico guha no guha 200,000 ntaco wo yakoze harabona haye 200 harabona haye 300 harabona haye 500 harabona haye 800 abandi emiliyo we naramusavye nka service Jesse no kwigirisha naramusavye ndamusavye rero duhuza yuko nzomusorora 200 kwa kundi amavuga ngo urumva muciye ngo promotion yanje ngo utamaye 2 million kwa tavuze ngo ABCD ngo yango 200 ni makei uko yavuze ngo no dufucking man kwa tigeza bimbwira ni kubera najya 2 binateye bamuha urumva yigira brand ahubwo ni wari fake yaro umuntu avuga ati ndi brand yari kuvuga ati no 200 nta kwanza mu bantu bose niwe nari mpaye makei uko imana
niwe nahaye makeyi ko atavuze oya bantu b'Imana bya bintu ndakubwiye oya ko atavuze oya ko yigira brand kandi ari fake ni hahandi nama mvuga abantu bo ngaha muri entertainment benshi bibereyeyo mu gufakinga ubuzima arafakinga ubuzima kango ve muso abari umuntu yamusororeye hariya anye yayimusororeye hariya akaca yigira ngo afite amahera my dear nta mahera ufise icya kabiri naco jewe ngira ndagusomere muri envelope yuguruye sishaka gutukana nka wewe jewe ubustari natangwe kuba umustar utaramanuka ibujumbura ico cugishije ngaha natangwe kuba umustar utaramanuka ibujumbura wewe je urazi ko natangwe ku imiziki n'abandatasha tuciga aha muri rohero muri 7e 8e wari umwana wo mu muji ko mtoto amjini aha je ni kubera nashaka kwigira uhata kuko naco bimaze kwigira simple mu buzima birafasha kuko ntuzamenya ugutora hariye kandi biramfasha mu buzima urumva kandi abamfashije je mu buzima nabantu ntazi ariko tugende bukebu niyo mpamvu rero ukagara muri vide hauna kitu ariko ushaka kugara muri vide hauna kitu Natasha la boss ujya mwarigeze kuba nawe arankurikirana twariganye no mwishure jewe wow urumva twariganye urumva twaratanguranye music mugaje kubera nyene nari nakunda amafaranga nyene ko nari donc ucibibona wari mushapa umuziki mu bisanzwe urarusha harya baragwanye banakasha ntimubone kurya murambona iyo bafaking imiziki yabakanga ngo nazi kuririmba ntibazi iyo bavuye murabimbaza jewe twashaka kuja muri rokonsira nkaho muri rokonsira usanga kari kakiri ruguru kataramanuka muri rokonsira hariya mu Kabondo tukaja kugira ama spectacle bakaduha uduhera duke ko atwara abanyeshuri wow nabanatasha ariko urumva ivyo byose ntavyo kubera je nigira simple arabara babona tubona uri kuramuhayagiza bakavuga ati koka bari karisabira kuri Natasha la boss gisaga nta muntu je natwara moto ndi umukobwa je nyene ndumuhira umunyeshuri za moto niniye je nyene uriko no nindatanze muri iki gisaga je natanguye ubustare my dear wowe ukiri ruguru hariya mu minyaganyaga utariyumvira kumanuka ibujumbura wewe urumva ushaka kunsirimukira ko NellyNat wowe je sindi bacici sindi ba Darlene hariya uri kuratuka sindi ba Mona Warda urumva sindi bo umenyereye kuzuriteranya ku bantu bose atanu umugenzi n'umugisigaranye ata muntu numwe mu gihuzu usigaranye uri wenyene nk'agati kikokora mu mazi icya kabiri kuza kuri rezo sosio je ndi mu kazi nko kuri mu kazi nawe ntushake je kuvuga ngo ahubwo tumuvuga ati washatse content ndugireko nyimba bawabuze ama content washaka kuronka ga content uri kurumva je ngira ndakubaza ikintu kimwe ngo abagore ngo bari somera bari divorce bigore yakoresheje ngo ibigore ego vy'ibirara vyatawe n'abagabo biza kuri YouTube bishaka kuba ibistar ngo vyibe aba diaspora nzo jewe premièrement di diaspora jende mu diaspora no rondera aba diaspora bandi nshaki ivyo ni aba barondera aba diaspora ni babakobwa bo ngaha canke babagore bo ngaha batavoyage nka NellyNat babandi baguma anyi nk'impene zirindiriwe kuja kubagwa ku macuniro jende diaspora ababizi barabizi uri kurumva ya jende murabizi namwe jende diaspora urumva abafise izo ngeso nezo kurondera ngo ba diaspora babaha amafaranga ni ba NellyNat aba NellyNat nitwirwa tubona ingene yirwa tukana ku ma live hajyanye n'aba diaspora hari kubera iki baramuha uduhera bakamurungikira aga $100 aga $50 kugira bagire afaking abantu batuke urumva kakaca kigira hatari ariyo bamuhaye kugira tukabana NellyNat jewe ababizi barabizi ko je ndi diaspora wewe ahubwo ni wewe wiri kurondera aba diaspora kugira bagucorere abagabo kugira bakubima baguha amafaranga je sukomeze icya kabiri kwaho kana kwiwanje ntuvuge ngo ibigore ngo ibikiri biki kwaho kana kwiwanje nyimbo utabikurikiranye cyaho uri kuravyigirisha jewe nahukanye mbebasha no bivuga gute je ndi special simeze nk'abo bagore bandi uri kuravuga jewe cyambere nuwo twahukanye twaragize amiable no arakurikirana ibiganiro vyanje kandi arabikunda urumva jewe twagize divorce amiable kuko nje ndafise mu mutwe sindi nzererezi nka wewe jewe twaragize divorce amiable
ata abantu baje ngo turiko turatera induru ngo ibiki kubera hariho ivyo abantu badahuza bakavuga ati reka duhebane kandi c'est normal je ndi umumama w'abana aba babiri umuhungu n'umukobwa ndiyubashe jewe nta murambona je ntembera mvuye kuri iyi mikro nyimba ari ivy'iwanje ngiyemo ndagenda mpeje nkaca ntaha muhira je saa moya z'ijoro saa 2 mba nibereye muhira wanje ntakoze nirirwa muhira nkamarana umwanya n'abana banje wewe avuga ngo ibigore vyahukanye wewe ufise amaraso nk'ayigihere nta n'umuhungu n'umwe akubaza ati can you marry me agupropose urukundo n'umunsi umwe uri nk'igihere abahungu bose barakwanka urashisha mu bahungu bose nta n'umwe agukunda genda basugira iyo mariage nawe ucu divorce basi nkabatwebwe tubirabe ninde we yokwemeraga NellyNat ko twe badukunda naho twahukana n'abandi baradukunda bakavuga ati COCO naho wahukanye I love you urumva jewe mu basaraguruka mu bagore basaragurika sindimo je ndi umugore ndi pose ndi umugore ntagendera mu bintu by'ibijuju uri kurumva wewe nta mwana ufise naho wopfa uno munsi bo guhambana ikara uri kunumva mugaje mfise abana babiri ndonderera urumva ndonderera ijoro n'umurango urumva umuntu aronderera ubuzima abana rero ntaba ari karasamanga ngaho ngo yaje kuri YouTube ngo yiyerekane ngo ibikiri biki chano yanje kandi rampemba kandi mpemba neza kubera ndi umukozi mwiza wewe wopfa no munsi wo guhambana ikara nta mwana ufise nta mugabo ufise nta nuwo gukunda reka bakundwa bakundwe uribuka dada Darlene umutipe yaronse aramukundishije kubateranya wewe wibaza amakuru yose ko atayituzi bantu b'Imana wewe aragira urabateranya ko yironkeye umutipe mwiza wibogare udashaka kuronka n'umusaza wewe n'umushuga dadi ntiyo gukunda ko ntukunditse ufite amaraso nk'ayigihere reka rero bakundwa bakundwe uragenda uramuteranya vyose turabizi ishari ryawe abantu bose wivyariye ngwe kubera iki wewe ntukivyara waramaze no guca waramaze kuba umukecuru urumva moi je suis la mère de 2 enfants il faut me respecter umuntu afise abana n'inzererezi nka wewe wirirwa ku mamedio uvuga gusa kuri live tukana nta kandi akazi ufise urumva ufise agaciro muri je na wowe ninde ufise agaciro je na NellyNat ninde bantu b'Imana oya mbwira wewe NellyNat ndakubaze ko wewe uri umuzanano wareze n'utari so ko ivyo byose tubizi ko atawukuzana kuri kamera wari umuzanano kubera iki atanumwe aja wibaza ko tutazi ibyawe je niwe yantanguye kumvyonga mwari bwumve jewe nza gutukana na NellyNat ariko kubera wamvyonze ntegeza kukwishura uri kurumva kandi sinzosubira kuko nta mwanya no kuronkera wewe nibereye mu vyunguka my dear ntibisigura ngo umuntu yahukanye ngo ubuzima burapfuye no ubuzima burabandanya kandi umuntu akabaho neza we nta buzima bwiza usumbije wewe ni kubera wewe werekana kubaye mu buzima bwiza nahoshwe iriya garden park wavuze yiwawe ngo yinjiza ngo amamiliyoni ngo ibiki urabura abakiriya ugateka ukavyirira ahantu hose nta buzima ufise ukibagira ubwiwawe mbega iyo promotion woza wumva wongirira jewe we kutayigirira ama business yiwawe ko wumva waraje gupromotinga ijya garden yiwawe uvuga ahantu uteka ivyo kurya ukabisesa uvyirira wewe wibaza ko tutabizi je ndakwishuye kwe wanyeruriye niyo wantanguye mbaye oblige kuguha feedback y'ivyo yawe nawe je ntunyigereranye je ndi umugore ntekereje umuntu azi ko jewe dusambana azagire commentaire ngaho avuga ati COCO ndamubima bima nta n'uyu hariho abagore benshi usanga bavanye n'ivyo n'abagabo babo bakaca birirwa bagendana n'abagabo n'abahungu bagira ubuguruguru jewe ndi umugore niyubashe my dear nikimenyamenya entertainment nta muntu ambona muri circulation jewe ndi umugore niyubashe nawe rero uraja ku mugabo urongogwe kutaciye uvyare tubone uwo mwana wabyaye kuko aramaze monopozi yaramaze kudodora we ntuzovyara hanyuma turabe ivyiwawe nawe turaye kutazohukana wubake mama wanje urumva reka mpeze nta n'umwanya mfise wo kugutako reka mpeze nigendere reka mpeze nta kindi je mbona nomubwira NellyNat nta
nta mwanya mfise biraheze sinzosa no kukwishura nta mwanya noronka kuko hace shaka genda ntuke nongere sibire ndamutuke nta mwanya mfise shatse Jesse ntukanye nashatse kugukosora ndaguha ivyi wawe na wumve ko nzi ivyi wawe amafaranga nayo naguhaye ya promotion naguhaye nkuko ndiko ndahana abandi nashaka ndayaguha nkuko ndiko ndategura guhana abandi kandi mu bantu bose niwe waruzimbutse wenyene 200,000 humbwira ati ni make ntuyame nari kukongereza nkaguhana 5 ariko ko mutanyatse waciye uvyemera nka service ungira ari fanta ndakuguri ntiwari kuvuga ngo nya ngo wigira brand gose tu es qui toi uri zero wewe uri zero sinzi nk'abantu bagutinya wewe urimbura kimaze urinzerereza bye